iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kuri yacu ari na yanyu muhuza TV. Uyu numwatuye kubageza kamakuru y'ibiriko biravugwa muri kano kanya nga mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuza kugaruka kuri vyinshi bitandukanye. Turaza kugaruka ku itangazo resheje kuvanwa mu biro vy'umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu iterambere rusangi n'umutekano, aho Martin Teretse arico amenyesha abanyamahanga bose baba ngaha mu gihugu c'u Burundi, hakazamwo n'impunzi zose ziri mu makambi hari ngaha mu gihugu c'u Burundi zahungiye ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ese iyi ngingo ya Martin Teretse ni igiki coba kinyegeje inyuma? Turaza kubigaruka ko iyi ni rusansuma igiye kuba ku banyamahanga. Ese ivyo vyoba vyifashe gute? Nimbwiye kandi mu minsi mike yiheze Martin Teretse yajeje kwemeza ko Nestor Girukishaka ariwe mukuru w'umugambwe SNL. Ivyo bikaba biri mwikete uyu mushikiranganje yandikiye umushinga amateka Immaculée ntaco bakimvuna. Yavuze ko yemeye ivyavuye mu ikoraniro kaminuza ryabereye Ingozi, akaba ari kugerekerezo ya 10 ntwarante uyu mwaka w'2024 na cyane cyane ibijanye n'itorwa rya Nestor Girukishaka nk'umukuru wa SNL. Ivyo bikaba bibaye mu gihe RWASA yari yatangaje ko nawe yimirije gutuma ko ikoraniro kaminuza rihuye n'amategeko y'uyu mugambwe. Kugeza ubu Martin Teretse yavuga ko atari we yatanze uruhusha rw'ikoraniro kaminuza rw'abagwanya Honorable RWASA, ariko ntiyigeze avuga ingene vyagenze ngo babe bari bakingiwe ukuraho n'inzego z'umutekano. Kuva mu mwaka uheze ngo bamwe bakavuga ko intumbero yaboneka ko ubutegetsi bwafashe ingingo yo kwaka umushinga amateka Honorable RWASA uyu mugambwe SNL no kumubuza kwitoza mu matora yimirije mu mwaka uheze. Umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Reverien Ndikuriyo yari yagabishije Honorable RWASA ko yanse kuba umugenzi wa CNDD-FDD none ko vuba azobirondera bitagishoboka. SNL akaba ari wo mugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi ukomeye warusigaye mu Burundi. Ibikorewe SNL ngo bisa n'ifutwa rya demokrasi webakiye ku migambi myinshi mu Burundi. Intambwe Burundi bwageze ko mu mwaka w'1992 bamwe bakavuga ko ngo yoba isa n'iyirangiye nk'uko tubibona. Iri tangazo ryashizwe habona n'umushikiranganje Martin Teretse amwe akavuga ko ryo baryaranavuye kandi mu mubonano uyu mushikiranganje baragize hamwe n'indongozi nkuru z'igihugu harimo n'umukuru w'igihugu nyene cyo Varisito Ndayishimiye. Bamwe bati ese n'uguhasha bamwe mu banyarwanda mu gihugu c'u Burundi, ese n'uguhasha bamwe bose bikekwa ko bo bakorana niyo mitwe yitwaje ibigwanisho ibarizwa hanze y'igihugu canke hoba hari abategekanwa kwirukanwa mu gihugu. Ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko kugira ngo utoja ucikanwa nayo dushikiriza usangize bagenzawe ano makuru kugira ngo nabo baje bashikirwa nabiriko biravugwa bigezwe ko nga mu gihugu c'u Burundi hanze y'imbezwe y'u Burundi ndetse no makungu ya kure no muza TV mwaye kaze mwidonido yano makuru. Nkuko nababwiye mu mfunyafunyo hari itangazo rihejeje kuva mu bushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu iterambere rusangi n'umutekano. Umuti riragira rite? Ubushikiranganje Republika y'u Burundi, ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu iterambere rusangi n'umutekano, icicaro c'umushikiranganje. Itangazo ryerekeye rusansuma y'abanyamahanga. Ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu iterambere rusangi n'umutekano buramenyesheje abanyamahanga bose baba mu Burundi harimo n'impunzi ko hategekanijwe rusansuma yabo kuva ku igenekerezo ya 2026 gushika ku igenekerezo ya 2028 ntwarante, imisi yose kuva isaha 1:30 z'igitondo gushika isaha 9:30 z'umuhingamo. Ku banyamahanga n'impunzi ziba mu bisagara, ico gikorwa kizobera ku vyicaro vy'amazoni y'igisagara ca Bujumbura n'imigwa mikuru y'intara zose. Nayo ku mpunzi ziba mu makambi ico gikorwa kizobera muri ayo makambi nyene. Ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu iterambere rusangi n'umutekano kandi busavye abo banyamahanga bose kuzoza kwisansumisha bibangikanije impapuro zibaha uburenganzira bwo kuba mu Burundi. Impunzi nazo kandi zikaba zisabwe
kuzokwibangikanya ikarata y'impunzi n'ivyemeza ko banditswe mu mpunzi ziri mu Burundi. Bikaba bigiriwe iBujumbura kwigenekerezo ya 20 ntwarante uyu mwaka wa 2024. Umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu, iterambere rusange n'umutekano Niteretse Maritino akaba ari we yashize umukono kuri iri tangazo nk'uko tubibona. Bamwe bakavuga ko nubundi abarundi benshi ba mu gihugu, abanyamahanga benshi ba mu gihugu babazwe mbere bibabizwe niyo baje bazananye. Ese noneho ki iyi rusasuma yoba igiye kuba muri uyu mwanya? Hanavugwa kandi icuka kibi kiri hagati y'ibihugu bibiri, igihugu cy'u Burundi ndetse n'igihugu cy'u Rwanda. Ngese ho bakiri ukwikanga vya bindi bavuga ko bamwe mu banyarwanda baba baramaze gushika mu gihugu cy'u Burundi. Turaza kubandanya tubitohoza. Nimugiye kandi hari bamwe mu banyagihugu bariko bararementanizwa n'abapolisi bivugwa ko bakavuga ko ngo bakorana n'umuharede tabara ngo kandi bafitaniye imigenderanire idasanzwe n'abanyarwanda. Ivyo bikaba biri mu bituma muri komine Kabarore abanyagihugu biyamiriza abapolisi babiri basahura abapfungwa. Uti imvo ingenderwa ko ituma abapolisi basahura abapfungwa yoba ari iyihe? Ubundi abapolisi babiri akaba ari Innocent niyo nkuru, Inkemira mabi hamwe n'uburongoye igipolisi muri komine Kabarore ho mu ntara ya Kayanza mu buraruko bw'u Burundi, bakabagirizwa gusahura abapfungwa. Ngo umuntu wese agarizwa ategerezwa guha igiturire iyo Nyamira mabi. Muti iki giturire coba ari ciki? Turaza kukigaruka ko mune nabwo muraza kumva ko ca kibazo c'imigenderanire y'ibihugu bibiri, igihugu cy'u Burundi ndetse n'igihugu cy'u Rwanda n'ubundi vyoba ari ibibazo bikomeye cyane. Umuntu wese ngahagaritswe ategerezwa guha igiturire iyo Nyamira mabi. Muri rusange ayo mafaranga ari hagati y'ibihumbi 50 n'amajana 3 y'amarundi. Ayo mafaranga atangwa imbere y'uko dosiye irungikirwa umushikirizamanza wa Repubulika mu Kayanza. Niko twabwiwe n'umwe mu banyagihugu baciye ku ntebe y'ishuri atomora ko urongoye ikirindiro cy'igipolisi muri iyo komine akorana nawe mu guhagarika abantu. Kubwa yandi masoko, izo ntwazangabo zibiri ngo ziriho uburenganzira bwo kurementaniriza abantu mu kubagiriza ko bakorana n'abagwanyi ba tabare canke ko bafitaniye ubucuti budasanzwe n'abanyarwanda. Mu kwagiriza abantu bapfunzwe ngo bagomba kwiba amahera, barondera ivyagirije vy'agacamutwe, bagiriza abantu gukorana n'abagwanyi ba tabara canke kugiranira ubucuti nabo hakurya y'urubibe rw'u Rwanda kandi atavyemezo. Aho umuntu ategerezwa gutanga amafaranga atari munsi y'ibihumbi 200 canke 500. Niko bishingwa intahe n'abanyagihugu bo ku mugwa mukuru wa Kabarore, banasaba mbere ko abo bavugwa muri ubwo bunyonyezi nabo basubirizwa. Ni mu gihe indongo zo mu ntwaro no mu gipolisi nazo ataco zishikiriza kuri iki kibazo kivugwa n'aba abanyagihugu. Ni mu gihe kandi n'ubundi ibintu bibandanya gukomera cyane, aho intambara iri mu gihugu cya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo iriko irabica bigacika. Gusa imbere y'uko tubabwira ivy'iyi nkuru, reka tubabwire ko Ingozi abana benshi bafashwe bagiye mu gihugu cya Tanzania kurondererayo akazi. Abana batari munsi ya 16 harimo 10 bafise imyaka mike baragaritswe n'igipolisi mu ntara ya Ngozi kuwa gatanu. Bari bagiye mu gihugu kibanyi cya Tanzania kurondera akazi. Muri abo 12 bamaze kurekurwa, abandi baracafunganywe n'abagabo batatu. Uwo masoko mu ntwaro iyo miyabaga uko ari 16 ituruka muri komine Matongo ni mu ntara ya Kayanza. Ayo masoko atomora ko 14 muri bo baba ku mutumba wa Munyinya, mu gihe babiri muri bo bavuka ku mutumba wa Kabuye. Igihe bafatwa abo bayabaga 16 bari mu modoka yunguruza abantu yo mu bwoko bwa bisi yari bajanye mu gihugu kibanyi ca Tanzania. Kubw'amakuru yamenyekanye ubwa mbere, uwo murwi wari ugiye mu gihugu ca Tanzania rwaruka rwari rwizeye ko rugiye kuronka akazi cyane cyane mu bikorwa byo gutera ibikaju no mu mirima y'ibigori, ariko bashitse muri Tanzania barashobora gukoreshwa mu bikorwa byo kuragira ibitungwa, niko bivugwa n'isoko ryegereye iyi dosiye. Abo bagabo batatu harimwo umudeva w'imodokari yari batwaye barahagaritswe. Kuri uyu wa gatandatu ishiramwe riharanira agateka k'abana FENADEBU rifadikanije n'intwaro
ryararekuje 12 muri abo bana bari bapfunzwe. Igipolisi c'Ingozi kikaba gipfunze indwi muri bo. Kubw'amasoko yacu, abategetsi mu gipolisi no mu ntwaro bikeka ko urwo rwaruka rwari rujanywe mu mirwi yitwaje ibigwanisho, ngo nico gituma hariko haraba amatohoza yimbitse. Urwaruka n'abandi banyagihugu ba mu bice bihana urubibe n'u Rwanda na Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo mu buraruko bushira uburengero bw'u Burundi co kimwe na Tanzania mu buraruko bushira ubuseruko n'umanuko bushira ubuseruko barajabuka kenshi imbibe babaja cane gukora mu mirima no mu ngo. Ubuheruka umukuru w'igihugu cy'u Burundi Ndayishimiye yatangaje ko atakazi kabuze kurwaruka mu Burundi, akita urwaruka rutagira akazi ko ari abanebwe. Ariko umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Reverien Ndikuriyo yemeje muri nzero guheze ko n'ubundi abategetsi b'u Burundi n'indongozi za CNDD-FDD zitanu bariko barakora ibishoboka n'indongozi za Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo kugira ngo bagiranire amasezerano azotuma abanywanyi b'umuhari w'urwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi aribo imbonerakure baja gushinga amakoperative mu gihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo nk'uko bivugwa. Ni mu gihe kandi muri iki gihugu ca Kongo intambara 8 mu basirikare ba MONUSCO bakomerekejwe isake. Ibiro vya Nations Unies muri Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo bikaba bibabuzwa n'abasirikare 8 basirikare bayo bakomeretse harimo umwe yakomeretse bikomeye isake kuri uyu wa gatandatu. Bintu Keita arongoye ONU muri iki gihugu yemeza ko abasirikare ba MONUSCO bagwana ku ruhande rw'abasirikare ba leta bagwanya M23. Ivyo biharuro vyatangiwe mu kiganiro MONUSCO yahaye abamenyesha makuru kuri uyu wa gatandatu. Umupfasoni Bintu Keita aratera ivyatsi yivuye inyuma igitero cakozwe ku basirikare ba ONU ku igenekerezo 16 ntwarante isake. Abasirikare 8 barakomeretse harimo umwe yababaye cane niko uru rwandiko urutomora. Kubw'iryo tangazo abo basirikare ba ONU haraheze indwi nyinshi barungitswe muri ico gice mu ntumbero yo gukora ibikorwa vya gisirikare Springbok muri Kivu y'ibararuko kugira ngo bafashanye n'igisirikare ca Kongo mu bikorwa. Umupfasoni Bintu Keita asubiriye kwemeza ko kandi MONUSCO ifashanya n'igisirikare ca Kongo mu ntumbero yo gukora ibikorwa vyo gukizura no mu ntumbero yo gukingira abanyagihugu, agasaba M23 gushira ibigwanisho hasi no kubahiriza ibiri mu rupapuro rw'inzira rw'i Rwanda, aha akaba ari mu gihugu ca Angola. Abanyagihugu bisake bakavuga ko bavyuwe na vya muzinga n'amabombe bitatu muri ivyo vyatewe ku kirindiro c'abasirikari mu Bambiro ku bwa Mwisha Busanga Leopold alongoye ishirahamwe ryigenga ry'ikamulonza. Kuri uyu w'Imana kandi intambara zikomeye zarahuje abasirikare ba FARDC nabo bafashanya hamwe ndetse na M23 hafi ya Sake ni nko ku mabarabara ya Rutobogo na Kamve mu birometero 5 gusa uvuye i Mubambiro. Igisagara ca Sake kikaba cari kimaze amayinga make kiri mu gahengwe inyuma yo gusubira kwigarurirwa n'igisirikare ca Kongo kigikura mu minwe ya M23. Aya niyo makuru yaragezwe ko muri kano kanya. Ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko kugira ngo tuje ucikanwa na dushikiriza usangiza no makuru bagenzawe kandi aho baherereye hose kugira ngo nabo batuje bacikanwa nabiriko biravugwa bigezwe ku ngamba mu gihugu cy'u Burundi hanze y'imbezo y'igihugu cy'u Burundi ndetse no makungu ya kure nandi yose twatunganije yoba ayarabana n'agateka kazi na muntu imigenderanire n'ayandi makungu igisata cy'ubutungane ndetse na politiki n'ibindi vyinshi tukiko dutohoza ko turondera umuco kugira tuze ko yabashikiriza mwese ntimuze kuja kure n'umuza TV Imana bahezagire.